ugasanga twahereye gukora ibidakenewe nko guhera kubaka amazu meza tutaraheza kubaka amahinguriro. Iyo yoyo si ingorane mu zindi, nko gusumira hanze ibyo twifitiye i Burundi canke dushobora kwikorera, si ugusubiza inyuma Uburundi n'iterambere. Canke ugasanga indirimbo twagiye turumva zose ziraduha ubutumwa bujanye n'icivugo c'uno munsi, n'icivugo c'ano masengesho yo kuba indongozi nziza. Ndiko ndazirikana kino civugo kubijanye n'indongozi nziza ko ari itanga akarorero kubo ijejwe. Nagiye mbona haza muri jewe ifoto y'umupira w'amaguru. Umupira w'amaguru wotubera akarorero keza kubijanye no kwiga neza uburongozi. Muze murabe mu burongozi bw'umupira w'amaguru ukunga n'umupira w'amaguru utunganijwe, hariho umumenyereza, hakaba abakinyi, hakaba n'abarorerezi. Umumenyereza ni wapanga abakinyi, abapanze neza aratsinda, abapanze nabi naho agatsindwa. Kandi abakinyi bose baratandukanye mugabo bakinira hamwe. Umumenyereza ntashobora gufata ufise ingabirano yo gusama ngo aje kumukinisha imbere canke gucunga inyuma. Ukina hagati abafise iyo ngabirano yo gukina hagati, ukina imbere agakina imbere. Abarorerezi rero natwe naho twoshigikira gute umugwi uyu canke uriya dukunda, naho tuba benshi bangana gute, nta gitego twokwinjiza. Tworaba gusa tugasemerera, mugabo ahanini inya n'abakinyi. Hanyuma rero umumenyereza iyo abonye umukinyi atariko akina neza, ntarinda kumubaza ati ndakuruhurire, ubona gusa ifirimbi ivuga ukazobona haje uwundi nawe ugasohoka. Hanyuma rero abarorerezi nabo iyo umumenyereza atabibonye barahava bagakoma induru ati nimero naka mukuremwo. Kandi babivuze umumenyereza ntaca yica amatwi. Hanyuma rero mu rukino hariho abakinyi dushobora kwibaza ko turi kumwe turiko twinjiza hamwe, kumbe yaramaze kurya amahera, ukaca usanga araretse ariyinjije wenyene, tukibaza yuko ari igisida cabaye, kumbe wewe yarariye amahera. N'umumenyereza mu bisanzwe yategerezwa kumenya inyifato y'abakinyi biwe. Ikindi naco mwomenya nuko iyo umugwi utsinzwe hajya n'umumenyereza abatsinzwe. Iyo umugwi utsinzwe naho n'umumenyereza nyene abatsinzwe. Nico gituma bakora cyane kugira ngo bahanahane ivyiyumviro, kandi umugwi wose badashize hamwe nabo nyene baratsinda. Urashobora kusanga umukinyi akina neza mugabo ntahereza abandi mu kibuga c'umupira, nuwo nyene baramuhamagara bakamuha akamwafu bati burya zurahereza naka, burya umuhereje wotsinda. Hariho rero n'abandi uha umupira umuhereje naho yoba ari ahantu hegereye, ukaje usanga bagomba bawumwaka, wamuhereza kabiri bakawumwaka. Nta kibuza yuko umukinyi agusimba agahereza uriya wundi naho abari kure yiwe, kuko agira ati jewe nkaha uno mugenzanje turi kumwe atazi gucenga neza, umupira uratakara. Bavukanye iyo mvugo ngereranyo niyo rero nagomba mfatire ko muri make twige ibijanye n'uburongozi. Dukoraniye ngaha ngo dusabikanye ijambo ry'Imana ku kivugo ngo indongozi nziza niyitanga akarorero kubo ijejwe.
mbanje ubwa mbere na mbere kubashimira kuri kino civugo mwatoye. Niki ikimenyetso ciza cyane cerekana ko indongozi zacu zipfuza kurongora neza abo zijejwe, kuko yaba mutari indongozi zipfuza kurongora neza abo mujejwe, kino civugo ntimwari kugitora kumbure, mwari gutora ikindi kivuga ngo umwene gihugu yogamburukira gute indongozi, kandi ntabari kubabuza. Ariko rero mwatoye icivugo ciza gihera kirabisha kuri twebwe nyene, kuko umutwe w'ifi iboze ifi iraheza ikabora yose. Nico gituma mwashimye uko duhera ku ndongozi nyene tukirabishako. Turabakeje rero kuri kino civugo mwatoye, kuko mu biranga indongozi nziza nukwemera guhanurwa, nukwigisha wirabishako aho kubirabisha ku bandi gusa. Na jewe Imana imfashe ibinza kubasomera nze ndavyirabishako. Amajambo y'urufatiro tuyasanga mwibaruwa umutumwa Paulo yandikiye Tito ikigabane ca 2 akarongo kindwe gushika ku garongo k'umunani. Abantanguriye kwigisha kuvejo baratwigishije byinshi cyane cyane bitwubaka kandi bidufasha kuba indongozi nziza. Byinshi byamaze rero kuvugwa, jewe aho ndi no gushimangira gusa. Aha umutumwa Paulo yandikiye Tito amuha impanuro y'ukungene yoyobora neza ekleziya y'Imana. Paulo wenyene yari yamushinze kugira ngo ayobore neza, amweretse ko ategerezwa kwinengesera cyane, akaba akarorero keza, agatanga akarorero keza mu bo yashinzwe, mu nyifato yiwe, mu mvugo yiwe, mu nyigisho ziwe, hamwe no mu ngendo ziwe. Ibiranga rero indongozi nziza bikuru bikuru Paulo ashatse kutwigisha no munsi nibi bikurikira. Icambere, ukwinengesera mu byo ukora no mu byo uvuga. Ukwinengesera kwa mbere nukwiragiza umukama. Mu mugambwe CNDD FDD twashize Imana imbere. Imana rero koko nije imbere, atari mu majambo gusa, ariko mu bikorwa byacu bya misi yose no mu buzima bwacu bwa misi yose. Indongozi nziza niyitanga karorero. Amajambo hamwe n'inyigisho ziwe byategerezwa kujana n'ibikorwa vyiwe. Yakobo mweranda aratwibutsa ko ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Tubisanga muri Yakobo ikigabane ca 2 akarongo k'17. Ntaco vyoba bimaze rero kuririmba gusa ngo twashize Imana imbere, abantu bariko bararenganwa, itunga rusangi ryiziziwe n'umuntu umwe canke babiri. Harabarondera itunga rizobamaza imyaka 1000 kandi atani imyaka 120 bazomara. Ugasanga itunga ryari gufasha gucungera umutekano, kubaka amabarabara, amashure, ibitaro n'ibindi, rigiye mu minwe y'abantu bakenya gusa, kandi ataco rizoheza ngo rifashe igihugu muri rusangi. Bavukanyi, inyigisho ya mbere ishikira abantu, igashikira bene gihugu utarinze gusarara no gutanga akarorero keza. Kwigisha kugwanya igiturire no kutakijya wewe nyene, kuko naho wo kwigisha gute kugwanya igiturire abujejwe bazi ko ukijya ntivyigera vyinjira, iyo nyigisho ni gake ifata. Kugira indongozi igwanye akarenganyo nuko yo nyene iba itarenganya abo ijejwe. Kugwanya isesagurwa ry'itunga rusangi nuko nawe uba utarisesagura. Kugwanya ubusuma
nuko nawe nyene uba utari umusuma utiba. Kurwanya ubunebwe nuko nawe nk'indongozi uba utari umunebwe. Ubwa gatatu, indongozi amajambo ivuga ashika kure cyane kandi afise ingaruka nziza canke mbi kubo ijejwe. Nico gituma indongozi nziza yo kwiyubara gupfa ivyo ivuze, ikavuga amajambo yubaka, amajambo aremesha kandi amajambo arimwo ukuri. Iyo umuntu asanzwe umuntu muto muto avuze ikintu babifata nk'ibisanzwe. Nta mumenyesha makuru nk'aba bose mubona baza bazanye kamera na mikro kugira ngo avugiremwo. Ariko indongozi ivuze ibi bivanye n'ubusumbasumbane, indongozi ivuze bivanye n'ubusumbasumbane, abamenyesha makuru usanga bose bamuhundaye ko mikro zitagira uko zingana, usanga zose bariko bazimurabisha ko n'abantu benshi bariko baramukurikira. Umwe wese rero muba mwumviriza atoramwo akajambo ashatse ko akagatora ari ashatse kumushigikira canke kwerekana intege nke ziwe muri iryo jambo aba yashikirije. Abansi nabo kenshi bakurikirana cyane amajambo y'indongozi, suko baba bakunda nukugira ngo barabe akajambo na kamwe bo mutegerako. Nico gituma mwumvise Paulo yabwiye Tito ati uritonda mu kuvuga, uvuge ibigororotse gusa kugira ngo umwasi ntaronke aho agufatira. Ariko mwibuke ko ukwiyubara mu byo tuvuga ntibisigura gupfana ijambo, ntibisigura kutavuga ukuri. Ubwa kane, ukuba indongozi ni iteka rihambaye, ariko kandi ndabibutse ko ari n'umusaraba. Ubwa mbere ni iteka kuko ikintu cyose kirangutse cyiza citirirwa wewe ndongozi. Abantu bose bifuza yuko uba inshuti yabo, bose bagira ngo ndakuzi, bose hariho n'abagira ati uyu tuva hamwe turavukana, uyu ndamushikira. Murumva ko ari iteka. Habonetse iterambere rirama ryitwirirwa wewe ndongozi. Amahoro yose abonetse mu gihugu yitirirwa indongozi. Ubushomeri bugabanutse byitirirwa indongozi. Akarero nako ngira mvuge indongozi nyinshi ntibagakunda. Ariko rero si byiza gusa indongozi yemera. Burya nibibi byose bibaye byitirirwa indongozi, naho woba atari we wabikoze. Iyi nzara iteye mu gihugu babita ku ndongozi, ubusuma bw'imonogoje mu gihugu bavyegeka ku ndongozi, ibiturire bibaye ndanse babita ku ndongozi, naho wewe nyene ubwawe utoba urya ibiturire. Nico gituma nimba uri ndongozi bakaba batagutorera abo mukorana, wotegerejwe kwitorera abatakwambika iceyi. Amahoro abuze babishira ku ndongozi, naho ataruhara na rumwe uba ubifisemwo. Indoro y'abana ku mashure na hehe ititutse babita ku ndongozi. Naho rero Paulo mweranda yandikiye Tito amusaba kwinengesera kugira ngo ivyo vyago byose ntibimushikire. Ubwa gatanu, none indongozi ninde? Indongozi yokora iki? Burya iyi si tubayeko kubwanje igizwe n'abantu b'ubwoko bubiri gusa. Ubwoko bwa mbere n'abantu n'umuntu afata ibintu bisanzwe byoroshe akaca abidadika, akavyugara, akabigira ikare.
uwundi ni uwufata ibintu vyari bidaditse, vyari bigoye, vyari bitoroshe, akabidadanura, akavyorosha, akabiha umurongo mwiza, bikaja ku murongo. Nimba rero uri mu bantu badadanura ibidaditse, koko wewe uri ndongozi, uhamagariwe guterera ngo igihugu gitere imbere. Nimba naho uri mu bantu badadika ibintu bisanzwe vyoroshe, nturi ndongozi. Sinzi rero wewe muri aba babiri mvuze aho uri, uwo wegamiye. Ingorane Uburundi bwagiye buracamwo ni ndongozi zimwe zimwe zagiye ziradadika ibintu byinshi byari byoroshe zikabigira ikare. Bagiye barabitwigisha, shehe yabivuze, ugasanga ivyari vyoroshe ko twategerezwa kubana neza mu mahoro atawanja wangura, hariho abaje bakabitoba hakaza bagateranya. Indongozi rero nziza nijya yama iriko irazirikana ingene yokemura ibibazo bihanze abo arongoye, aho kubatera ibibazo. Indongozi nziza niyitora itegeko igirabishako, ibanje kuraba ko iryo tegeko rije korohereza umwene gihugu canke rije kumucinyiza. Abatora amategeko vyiza mwobanje kuyashira imbere yanyu, tukayashira imbere yacu, tukaraba yuko iri tegeko riduhimbara twebwe nyene ubwacu, ritunezereza, tukaheza tukarishira imbere kugira ngo rizofasha abandi. Nayo hari rimwe dutora amategeko ugasanga twayatoye nabi, ukaza kubibona wamaze kuva kuri iyo ntebe wahora wicayeko. Indongozi nziza nishira rero imbere umugambi uzanira iterambere abene gihugu, kuko hariho n'imigambi iza aho guteza imbere umwene gihugu ikamusubiza inyuma. Indongozi nziza rero iricara ikaraba ibikorwa biriko birakogwa ko biteza imbere umwene gihugu n'igihugu. Nk'akarorero, abarundi ntawobagiriza n'ukuri ubunebwe. None kubera iki umengo nituriko turatera imbere ku muvuduko twifuza ngo dushikire yamo n'akazoza y'igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060? Kimwe turashobora twese kuba turiko turakora, ariko turiko dukora nabi. Nk'akarorero, nko guhera kurondera abakozi bimbura n'abasomba ivyimburwa utaranarima, canke ugahemba amahera menshi abimbura n'abasomba gusumba abarimyi, mwumva biba bipanze gute? Nico gituma rero abarundi benshi bashaka kuja mu mugwi wabimbura canke abasomba canke abakorera mu biro canke aberekana aho ivyimbuwe biterekwa. None abimbura bazokwimbura ibitarimwe, umudandaza azodandaza ibitahinguwe, uca amakori azoca amakori ahatari umwimbu, abasomba bazosomba ibitarimwe. Muzorabe rero neza, i Burundi benshi turakora, ariko turi mu mugwi wabimbura canke basomba canke berekana gusa aho ivyimburwa bibikwa. None hazokora bande? Canke ugasanga abarimyi bariko bakora mu biro, abari gukora mu biro nabo ugasanga nibo bari kurima. Canke ugasanga mu gihugu abo turiko turakinisha, nabivuze mu karoro k'umupira, ugasanga uwari kuba golikipa ari gukina, uwari gukina golikipa, uwari gukina hagati ugasanga ariko akina inyuma, hamwe ari gukina inyuma ugasanga ariko akina imbere. Wumva umwimbu waboneka gute?
canke ugasanga twahereye gukora ibidakenewe nko guhera kubaka amazu meza tutaraheza kubaka amahinguriro. Iyo yoyo si ingorane mu zindi, nko gusumira hanze ibyo twifitiye i Burundi canke dushobora kwikorera, si ugusubiza inyuma Uburundi n'iterambere. Canke ugasanga bamwe barya imitsi abandi, nka kurya kw'abantu bateruye igiti ubarabira kure ukamengo bose barateruye, kumbe abo hagati bakojeje ko amaboko gusa kandi badateruye, ico giti kigaheza kikavuna abantu bakenya, umuntu yibaza yuko cari gutegurwa na benshi kandi kaca kiremuruka. Indongozi rero igomba kwiga neza ibibereye gukorwa ngo igihugu gitere imbere. Musenyeri yarabivuze jo mu nkuka ya misa, twohera ku ndero y'ugwaruka kuko indongozi zirategurwa. Toraba ko imigambi ija imbere ihuye koko n'imigambi y'iterambere. Turashima cyane umugambi wo kurima, umugambwe CNDD-FDD washize imbere kandi birafasha abarundi, bikagabanya inzara kuko mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Uworaba ingene uburyo bwinjira mu gihugu buba bwinshi kandi abene gihugu, umugambi wo kwirikirana ukuraba uburyo bwinjira mu gihugu buba bwinshi kandi abene gihugu batarushe. Nk'akarorero, twese turatanga ikori biciye muri telefone ngendanwa, uzubona bakwandikiye message gusa ko watanze ikori kandi nta widoga. Hariho n'abatazi ko batanga ikori kubera iki? Bakoresheje ubuhinga butarinda kuvuna, butarinda kuvuza urwamo. Hariho kuko n'abatazi ko batanga ikori kubera amayinite baguma bagura ari menshi. Ubwo nta bundi buryo bwoboneka bwo korohereza abene gihugu gukora ivyo basabwa na leta kandi batavunitse cyane. Nk'akarorero dufatire nko ku modoka. Murazi neza imodoka irica amabarabara, irica ibidukikije kandi iratuma abapolisi n'abasirikare baja mw'ibarabara kugira bacungere umutekano. Ariko nk'ababijejwe bose bagiye hamwe bakibaza ati none imodoka yoterera iki hama mu bidukikije, mu mabarabara no mu mutekano, bakaca biyumvira ayo mafaranga bakayatoreza biciye mu mataxe muri dedouanement canke bakayashira mu gitoro. Ubwo nticoba ari ikintu ciza kiremurura bene gihugu, hanyuma mu nyuma bakazoza kwigaburira bonyene baravye ayo mahera uko bayakeneye. Hari umugambi mwiza wo gutera amavoka, umugambwe CNDD-FDD watuzaniye kandi turawukenguruka cyane, nuwo gutera ikawa. Mugabo ubwo ntawo bihinyanyura agahera ku gacimbiri akababwira ati umuntu wese inzu yose nitere amavoka abiri, nyumba kuma kabiraba gushika hejuru kugira ngo babone neza ko izo voka zatewe. Ntiwosanga mu mwanya mutonya dufise amavoka arenga imiliyoni 10 n'ibipimo vya kawa bikagenda uko nyene. Ubwo ntibwoba ari ubuhinga bufasha kugira ngo iterambere rishike n'ingoga kandi atabantu benshi bavunitse. Muri make rero ndongozi nziza, nimwubahwe kandi mubandanye musukurira igihugu. Ni vyiza yuko twababwiye, ariko hari byinshi bimazwe gukorwa nk'ikigo payeje n'ibindi biradufasha gutera imbere. Nitugume turaba imbere kugira ngo ibikorwa vyacu bibandanye bitera imbere. Indongozi nziza muri make ntiheza ngo ipfe kuko ibikorwa yakoze vyamaho kandi biguma bibonekana ku munsi. Murazi neza indongozi zagiye zirahaca ko tuguma nyinshi tuzibuka kubera ibikorwa. Ukabona rero uri indongozi ntaco bakwibukiye ko, nukuvuga ko ataco bakoze. Nohereza rero kubashimira ngira nti ubwo sino kwibagirwa n'ingoga ntakoze ibijanye n'uburongozi bwiza. None wewe na jewe ko turi indongozi, abene gihugu abo twajejwe bazotwibukira kuki? Ubwo bazotwibukira ku bikorwa vyiza. Dusabe rero Imana ibandanye ihezagira uno mugambwe CNDD-FDD
ubandanye utuzanira imigambi myiza y'iterambere kugira ngo abarundi bose batere imbere babe mu mahoro n'umutekano. Murakoze.